ibintu vyateye by'abagore usanga bitwa abapastori abandi ngo ni ba evangeliste abandi ngo naba prophet tibino bintu nawo vyakabaye nta mugore akwiye guhagarara imbere y'abagabo ngo avuge ubutumwa imbere yuko tugera no muhamagaro wewe waje gutukuzamwo ryari kugeza igihe uvuze ati ndahagurutse reka nkorera Imana maramaje. Okay, ndi mama Imana yatoranije mu bakobwa benshi kamuturanya mu mama benshi kugira ngo imungire igikoresho cayo. Gutembera uri mu mama utambaye impeta ubwo ntuburi kuriyanda ku isoko. Cyangwa impeta kuri wewe nta nico isiguye ku bantu impeta ifite ico isigura. Impeta ni isezerano sibyo? Hariho abantu bata amasezerano. Ushobora kuba uri kuri terre ukambara ipantaro. Hari ahantu ushobora kuba uri ku kazi ukambara ipantaro. Gasagana ahantu ugenda urugendo rurerure bisavye. Ipantaro sinovuga cyane ngo ni icaha. Ko nanje ndayambara sinoza kubesha ngo ndayambara bivanye n'akazimba ndimwo ndayambara ipantaro yerekana imbere. This is Flash TV, we shine to progress. Hello once again aho muri hose twizere yuko mumeze neza natwe turashima uwahabaye abuzima butari ko buratwara neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko byanka byakunda ejo namwe umuremyi azobibuka aharamarira hakaza umunezero bikagenda neza burya ngo nta uhora babaye eve nta nuhora nezerewe ubuzima ni mahindago bigenda bibisanye. Uno munsi tugiye kuganira n'umukozi w'Imana ntibari babimenyereye cyane tuvuze umukozi w'Imana hariho nabo tudashobora kubyumva kumwe turaza kuhagera babitubwire neza ariko nubundi ko twagira ubuntu tukakira umuntu nk'uwo nibaza ko yabanza kadushira mu biganza by'Imana. Yego imbere ya byose biza kugenda neza. Murakoze cyane Imana bahumugisha. Reka mbere ya byose twanze dushima Imana. Birashoboka ko wavuze ati urashobora kuba ubabaye cyangwa se unezerewe ariko haracyariho ibyizigiro kushobora kuba uno munsi ubabaye ejo bikagenda neza. Imana ikakuremera andi mateka ikakuremera ubundi buzima bushasha. Rero aho uri birashoboka ko sinzi impande uherereyemo abari ku mpande zine z'isi abari mu gihugu abari hanze y'igihugu bivanye naho mubumbu kugejeje ariko ndakubwiye ngo humura bivanye n'igihe urimo ntuwihebe Imana iri kumwe nawe. Ariko ndagomba ngo dusenge kugira ngo bishoboka kubabaye ariko wumvira isengesho icyo nzi nuko riza kugufasha mu izina rya Yesu. Mufashe dushima Imana. Turagushima Yesu Kristo wa Nazareti. Turagushima kuri aka kanya uduhaye mwami Yesu. Turagushima ko wavuze ngo nimugende i Samariya ni Yudaya hose muvuge ubutumwa bwiza kandi ngo abantu bose bacika bigishwa banje. Ariko Kristo Yesu twe ntavyo twoshobora nkuko waduhamagaye ariko ni wewe uduhamagara kuko tutarayico abantu bagomba ko tubaco ariko turico ugomba ko tubaco. Kubw'ivyo tugusavye kubica ugomba ukora ivyo ugomba kugira ngo dukore ivyo wadutumye mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya ndasenze kora aka kanya turi muri kuri kamera mwami utugirire neza Yesu ijambo tugire tuvuge ntaba ari twe je ndi muringoti ndi mikro nawe uze wivugire ariko undinde kuvuga ico utantumye mu izina rya Yesu. Uhoraho ukintuma warambwiye ngo nzogutuma kandi wonze gutuma ko wese n'uzojaho urambwiye ngo ivyo nzogutuma n'ivyo uzovuga. None aka kanya tukwese umwanya tugombe tujemo tukweretse aba journaliste tukweretse cameraman nawo kuko nabo babikore neza nkuko ubigomba nanje uze kumfasha kubikora neza nkora ico wantumye nkora ico nahamagariwe kugira ngo buri muntu wese aza kumva ikiganiro kigire aho kimukuye kigire naho kimushikana. Rero ndakweretse abagwayi bari ku mpande zine z'isi abari ahantu hatandukanye ubahe kumva kugubwa neza abagwayi bakire mu izina rya Yesu. Abafite imitwaro itandukanye bakire kubohoka bakire kuruhuka kuko waravuze ngo abarushe abaremerewe ngo nibaze kuri wewe ubaruhure ababoshwe n'imyuka mibi ubabohore mu izina rya Yesu. Kuko hari ijambo ritubwira ngo ababoshwe iminyororo yari baboshe iragiye kubarekura mu izina rya Yesu. Muri uku kwezi nyene kukwezi n'ukwicumi n'ukwezi ko kwakira wewe ni wumva ko hari ikintu Imana igomba kugukorera wumve wugurura umutima wawe muri iki kiganiro waba ugwaye uragikiriramwo waba urushe uraruhuka waba uri mu vyahura birangiza birahera kugira ngo ukorane n'Imana.
rero mwese ndabashimiye Imana yo mu ijuru bahumugisha abagira bakurikirana ikiganiro Imana yo mu ijuru ibakomeze kandi bagirire neza cameraman Imana iguhumugisha nawe journalist Imana iguhumugisha even Imana iguhumugisha amina amahoro y'Imana ane namwe shalom ni cameraman ariko arabahereza amasanamu y'akarorero yitwa Irerita Zoe John Kondi kuri Leonce de San of God Dr. Buroba aka Diko nicaranye na Evrina duke gukorana kino kiganiro yavumeze neza meze neza vraiment no kantu batakubona uba waberewe ari ku mushitsi yaberewe kukurusha uko koko niko kuri oya nivyo vraiment sinohava nanje nishira heza mama uriyambika uboneka nk'umuntu yigeze guca muri fashion gato Ntiwigeze bicamwo sinigeze bicamwo mugabo urafise umumama w'umugenzi ubwira ati nkeneye kwambara ukuntu uko akabigufasha aba ari wowe kabisa ni jeje nyine ntabagenzi byose ukabyikorera ukabona ko bimeze neza nkuko tuba tubibona gasha neza ariko ndiko ndagwita umumama cyane impeta wambaye urambabari yarigena ahubwo ni jambo nkoresha mu kubaha umuntu mbona menga aranduka ariko nasanga uri nkumi bon oya ariko hamwe n'ibyo kuko twahamagawe abamama barahamagawe abakobwa barahamagawe rero ndi mu bamama bahamagawe bivuze yuko ufise umutware urobatse so ni Prophet Janine sorry bese benshi bakuzi ku kantu ka jaja ariko burya umuntu aba afise uburyo ashobora kwidondora birenze ivyizina gusa umuntu bibaye ngombwa ko widondora abadukurikiye uri muntu ki urinde cyane cyane abakunzi bacu ntibarakumenyera umwidondoro munini kuri wewe murakoze cyane Imana bahumugisha umwidondoro munini kuri jewe novuga ko ndi umumama Imana yahezagiye niko no bivuga ndi umumama Imana yatoranije mu bakobwa benshi kamuturanya mu mama benshi kugira ngo imugire igikoresho cayo hamwe n'ivyo rero ndi umumama asanzwe ndi umuvuga butumwa ndi umukozi w'Imana hahamagawe n'umuntu ariko nahamagawe na Kristo Yesu mbese mu ihamagagwa ryanje banumva mfise confidence y'ibyo ndiko ndakora kandi nta nubwo banzangira hamwe n'ibyo swati ndi Bujumbura swati ndi Ruguru mu Kayanza ko ariho nkorera imirimo y'Imana nayo nkayikorera ino uretse ko ntagira umupaka ariko aho Yesu ashatse ko nkorera niho nkorera ariko hamwe n'ibyo hari itorero ndimo nkoreramwo mu Bujumbura mu Kinanira Trua itorero ryitwa Monte Salvation Church Ministry. Monte Salvation Church Ministry. Umusozi w'agakiza. Oya nta sindahaje mugana rimaze kuyumva bayivuga. Gutembera uri umumama utambaye impeta ubwo ntuburi kuri yanda ku isoko. Oya. Cyangwa impeta kuri we nta nico isiguye ku bantu. Impeta ifite ico isigura. Impeta ni isezerano, sibyo? Hariho abantu batamasezerano. Sibyo none? Yeah. Kandi baba bazifise biriya birasigura iki ushaka kuba utayambaye ariko uri kuragenda uko Imana igomba ushaka kuba uyambaye ukagenda uko Imana itagomba biriya ntaco bisigura ntaco bivuga ko cyane gose ariko muri jewe ndumva kuyambara nuko ugomba kwerekana ko vy'ukuri uyambaye vy'ukuri no kutayambara ushaka kutayambaye ariko urakora iby'ukuri rero biriya kuyambara no kutayambara birashoboka kaja no muri dushe kanayibagiye par exemple mugabo ntibisigura yuko utayambara utari umumama cyangwa utari umupapa biravana n'uburyo wewe muri wewe biri muri wewe so urumva nakantu kari kanjemwo ari ukuntu abo umumama ukabona yambaye ikiyato ciza yaberewe waduga hejuru ukabona harimo agashaneti keza uturori uravye intoki ukamenga harabura kwa kantu wasimvye ku ntoki nasimvye ku ntoki yambaye n'isaha nziza by the way nako kantu kasigaye tukaraba intoki ukamenga hari kwa kandi kantu ariko urumva umuntu wese afise uburyo akora ibintu kandi benshi banayambara kugira babegwe we mu kubega kwa ubonye wahikije nyene jewe uyu munsi
uyu munsi simbegwa sinryoherwa no kubegwa simbegwa no kwambara ngo mbegwe nubwo ngo no kwambara amazahabu ariko ikintu kimbere no munsi ni ugukorera Imana nicyo kintu kindyohera mu buzima Eva byumvise Navyumvise. umunsi ufukame aza kugenda gusenga oya twashe uyu munsi gukorera Imana no gusengera abagwayi no gusenga nicyo kintu numva mu buzima janje kindyohera kabisa oya si jeje nyene nza gufatwa nibaze yuko n'abakunzi bacu peut-être hariho benshi bazoshinga intahe bivanye n'ivyo mbona umenga aza kuvuga namaze kubibonesha amaso umengo hano hantu hagomba hakumuriro agomba hakumuriro oya mbo yatangiye nadusenga dushira mu biganza by'Imana nanje ubwanje numvise nkozwe ko biba ari ibintu bizima ntabwo ari abantu bari bose tuzana ngo batangure basenga nige yari karasenga je nabonye umengo twasenze ukanura kumbe oya Imana ikubabarire ikugweze ko imbabazi oya sivyo hayi igihe nyene usanga nyene warabeshije basaye impwemu amaso yiwe oya ayimwemu bavugira ko oya gusa nuko nabonye ko twese mu gihe ari karasenga twumvise ko tugiye kuba mu gikorwa yadusengeye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tugire umutima umwe wari muri Kristo Yesu tugire umutima muri turi mu gikorwa tugomba kugira umutima umwe bondi Yesu ari muri twebwe natwe turi muri we niyo mpamvu igikorwa tuba turimo tugomba kukibamo twese turi mu gikorwa cyo gusenga twese tube mu gusenga niyo mpamvu rero uca wumva ko ukojeje amaso y'impuhemu hari ikindi kirere kabisa uyu muhamagaro rero wo kwinjira mu bino bintu waje gute na cyane ko bitoroshe mu gihe mbere hari n'abantu bavuga bati ibintu byateye by'abagore usanga bitwa abapasitori abandi ngo ni ba evangeliste abandi ngo naba prophet bino bintu nawo byakabaye nta mugore akwiye guhagarara imbere y'abagabo ngo avuge ubutumwa imbere yuko tugera no muhamagaro wewe waje gutukuzamwo ryari kugeza igihe uvuze ati ndahagurutse reka nkorere Imana maramaje Imana bahumugisha mbaje ikibazo cyiza cyane ariko mbere yuko ndacishura hari ijambo ngomba twifashisha ijambo dusanga muri Timoteyo wa 2 bice 4 umurongo wa 17 haravuga ngo ari ku mwami wacu niwe yampagarikiye arandemesha kugira ngo ubutumwa buvugwe nanje sivyo buvugwe nanje ntavuge buvugwe n'undi muntu Yesu yaraguhagarikiye kugira ngo ubutumwa buvugwe nanje mubo rero yahaye ubutumwa nanje yes kugira ubutumwa buvugwe nanje kandi ngo arandemesha ngo kugira ngo ubutumwa buvugwe nanje kutagabanije donc ntacyo dukura ntacyo wongerako ego sivyo ngo kutagabanije ngo abanyamahanga bose babyumve nuko ngomba mu menyo y'intambwe kuvuga rero haryo twavuyemo kugira ngo tuvuge ubutumwa Imana yivuze ngo natanze ubutumwa ntawe yakumiriye yavuze ngo uri umugabo kandi mo yahaye impano yavuze ngo natanze ingabire isabagire yavuze ngo umugabo yavuze ngo umugore yavuze umukobwa ariko ngo ubutumwa buvugwe nawe nanje nibaza yuko abantu bavuga ibyo bintu ahanini baba bafatiye ku kintu cy'uko muri Bibiliya atanu na hamwe berekana umuntu w'umugore yigeze aba umuvugabutumwa mbere niyo bariko baravuga ibintu umuntu bakwiye gufatira kugira bamwatire nk'umupasiteri cyangwa uwundi muntu aragiye intama baba bavuga nk'akarorero ngo yobaye ngo ari umugabo afise umugore umwe ibintu nk'ibyo bakaba bavuga umugabo ntantu bavuga umugore ubwo mwebwe ntimusa n'abinjiriye abagabo mu cubahiro cyane sinibaza gukobaza ituma wibuka igihe Yesu bari bamufashe sibyo Yesu bari bamufashe kandi Yesu yakurikirwa n'abagore yakurikirwa n'abagabo ariko abagabo mu bamugambaniye barabagabo hari umugore wagize ubona amugambanira Yesu oya nta bamugambaniye mbere n'uwatangiye gushika kumva yiwe igihe yari umugore none ndabaza akabazo igihe Yesu rero muri yomva yarari yo bamucongereye hariyo n'abaescorti bacunze yimva kugira ngo ntanaveyo basi agumeyo none abagabo ntibari bahari ariko abagore nibo batangwe kumenya ko Yesu yazutse arabiyereka siko yarabakunda kandi bahise bagenda batanga ubutumwa bavuga icyo babonye yes sabara abagore abagabo ntibari bahagaze kuri yamva bari he
bariko bakora ibi. nukuvuga ako tukarenge nibaza ko uba wagasiguye nibaza ko abantu baba bavyumvise impamvu Ego. kubera ko abagore nabo bafise kuvuga ubutumwa. ya nimba hari n'umugabo byari gutsitaza yihangane canke yaronse umuco ariko wumva yuko agihagaze kuri bimwe vyo vyambere nawe nyene ntitwamubuza kuri kwiwe ni kwimera kwiwe. Bo ivyo nibaze ko wabivuze kugira ngo ntibaze kuvuga ati uyu none wewe ari ngaha gute umumama basi ari profete. Ikibazo mbafise ngaho bashaka kubaza ati none mbega wowe ivyo bintu bavuga nta ntambamye ivyo bavyarakugiriye ugahura n'ingwano nk'iyo aho uja aho uvuga ati ndavuga hariya ubutumwa na hariya nta benshi baba barakugwanije. Bo jewe kungwanya ni impamvu nshobora kuba ndi nko mwitorero canke bakamufata nk'icadu benshi nabugingo nuko bo usanga abantu ntituba tumeze kumwe hari abantu baba bibereye smart abandi bantu bameze ukuntu dushobora kumera kumwe wowe nawe vubona mumeze kimwe wewe wambaye ishati ukibona nawe ubona ko very smart wowe ngene yambaye okay you smart turabivuga je nambaye ibintu by'abatama biba byiyubashe mugabo azogaruka nambaye agasengre oya niyo mpamvu kugira babitahure nk'ubu kubera ko Imana ya ijambo ryatubwiye ngo yarampagarikiye kugira ngo ubutumwa buvugwe nanje amahanga yose bose babwumve sibyo ubundi Imana mu kudutoranya iyo yadutoranije ikatwizera iyo yaduhamagara ikakurema ukiri ijambo riri muri Yemeye tuvuga ngo kuva utaraba nari ndakuzi kandi ngo utaraba urusoro mu nda ya mama wawe nari ndakuzi mu yandi majambo Imana irazi icyo yaturemeye wowe uri ngaho ufite icyo waremewe nubwo bishoboka utarabona igihe cyo kubikora ariko urafite icyo waremewe hari icyo waremewe gukora nturi ngaho pa hazard niba rero byo bihura na kintu bita umuhamagaro w'umuntu ego niyo mpamvu navuze ngo dufise topic ivuga ngo guhagarara mu muhamagaro wawe umuhamagaro wawe ego wewe uwawe n'uwawe umuhamagaro wanje niwo kuvuga ubutumwa kandi ntatinya kandi bibaye ngombwa ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbahaye ububasha uko duhamagaye mbahaye ububasha bwo gusengera abagwayi mugakoza ibiganza ku bagwayi bagakira bwo gusenda abadayimoni ngo bagahunga ariko hariho point d'interrogation muri wa muhamagaro rero uri kuravuga uno munsi hari ikintu kiri hano hanze mutorera kandi hari ikintu kiriko kiravuga hano hanze bamwe bakavuga bati abakozi b'Imana barabaye benshi amadini yariyongereye ati abakozi b'Imana benshi namanyanga harateye ibintu bisiga ubwenge tubamwe babafise n'inguvu bakura kwa Luciferi ubwo nawe ntabwo bufise canke wiravye ntiwo buri muri abo bon impamvu urakoze kumbaza bakabazi impamvu ntagira ubwoba cyangwa no kwishiraho hamwe muri abo nanje bwanje maze kubona uwo muhamagaro wanje nkumva ko ngomba kuhagaramo kandi sinagize ubwoba kuko iyo Imana igushigikiye shika kugabira umurimo yiyemeza gukorana nawe jewe ihamagagwa ryanje Imana yampamagaye basije nagize inzozi nari sinziriye ngira inzozi mbona nk'ahantu haka umuriro cyane urubeya runini cyane wishi cyane mbona ni nk'umuntu ari kumbwira noneho arambwira ibikorwa donc nyimba je ndi kwigisha ubutumwa ijambo ry'Imana twari ijambo rivuga ari muri Bibiliya rivuga ngo muri Yosuwa ngo Yosuwa ngo biri muri iki gitabo ngo birimbure ku murango no mwijoro bon jewe naragize ihamagagwa sinziriye ndabwirwa ko ndi umukozi wayo kandi sikuvuga ko nari umuntu mwiza nta mweranda baho haku mweranda nuwumva ko yakoze ikosa yacumuye yakoze icyaha akihana akabivamo ariko akemera gusikiranira ubusabane bwiza n'Imana maze gusinzira nkuko nari umunyavyaha nk'abandi bose kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana ntiyanka umunyavyaha ariko yanka icyaha birasaba ngo yimba bakoze icyaha bivemo iyo rero Imana irazi imitima yacu Imana ibara mu mutima wacu kabona ati mbega uyu muntu umutima wiwe ndawuzi kandi nubwo yokora ibyaha singomba kumuheba iragutora irambwira ngo ngiye kugukoresha nzogukoresha nta muntu yampamagaye kuko no
kenshi nta n'abacuti genza ni ukuvuga nino title ya prophet so wayikwise nta nubwo ariyo wowe wihaye ahubwo Imana yaragusinzirije ibiguha mu nzozi uyu mwaka ugira nka gatatu hari uwo muhamagaro nawe urose itariki imwe z'ukwezi kwa kane 2018 imyaka oya hariko harahera imyaka 3 gutyo hariko harahera imyaka 4 nivyo ariko ko nagiye ngira izo nzozi ariko ntaramenya uwo ndiwe ariko nagize amatsiko yo kumenya ese bivanye n'ivyo nakora cyangwa se n'ivyo mbona abandi bakora ngira amatsiko yo kumenya uwo ndiwe jewe ese ndi umukozi w'Imana jewe ese noba ndi iki ndi pastor ndi giki ndi mudiyakoni nkumva ntaconze ariko ngira amahirwe ngiriga ubuntu mfata umwanya wo gusenga ariko nibuka ko nari ndi mu itorero rimwe nitwa ko nari umukozi w'Imana ico gihe harabaye igiterane ariko je nakomeza nkagira inzozi hari igihe nahamagagwa nkabwirwa kukivuga ico kintu nabonye ariko kubera ko abantu dara societe tuba tuzinanye hari abantu nk'ahantu nabaye baraza amakosa yanje nakoze naho nawe babazi nk'amakosa wa nk'ibintu umuntu aba yaragendeyemo bakumabona ni wawe bakakumenya ariko mugabo apparence physique ariko ikiri muri wewe bikabagora kukimenya niyo banga rero niho hantu hari banga ry'Imana bon ico gihe bategura gusiga amavuta abakozi b'Imana ariko je uburyo nabaye umukozi w'Imana sino kugira ngo vyagenze ico gihe wasizwe mu bandi sinasizwe ahubwo bo nk'abana b'abantu barabonye ko jewe basi ntosigwa amavuta bitoshoboka kubera ko bazi vya bindi bazi vya bindi nibyo bafatiye ko batazi banga jewe mfise gima oya umuntu ashobora kuba yaranahindutse we ntubimenye ko umuntu uramubona aho yacimuriye ariko aho yihaniye ntawe ushobora kumenya kuko we ibanga giwe n'Imana ntajya ushobora kumenya ntuzi aho yugaragara asenga ntuzi aho yihanira ntabyo umenya rero ico gihe abandi bayabasukako we ntibayabasuka oya ntibayabasutseko kanabwira akantu kaba reka ndakubwira akantu aho mperuka vuba impamvu muzuko bafashe ihembe barundumurirako barabasiga cyangwa ariko ntibabasize kuko burya ndakubwira ikintu twese twarahamagawe ariko ntitwatoranijwe abatoranijwe burya ni baki guhamagagwa muri ibyo bibiri n'icahe gitangura mba numva menga umuntu abanza agatoranywa hamagagwa kugira abe mu muhamagaro wiwe uratoranywa Imana irakurema iragutoranya irimviriye kugomba kubaho sibyo igaca iguha n'umuhamagaro rero hari abo yahamagaye kandi yahamagaye benshi none kubera iki bose ntibaba bitwa ba pasiteri cyangwa se ntibaba bitwa abakozi b'Imana ariko bose s'abakozi b'Imana uvuze ukomenga nkuno mu mwanya nyene umuntu ariko arakuraba kwa kino kiganiro yava yibaza ati none woho ni iki cerekana kuri umukozi w'Imana abushitse umva aka kantu niko ndaza kukunda kubwira urumva ko ico kintu umva apparence physique baravuze ati hari abakozi b'Imana bagomba gusigwa amavuta mu bakozi b'Imana bose tuba twicaranye twicaranye gutya kubera cyakindi uvuze mbega ni igiki cyo kubona mbega umukozi w'Imana umubonera kuba yiyoba yirabura par exemple mu nyambaro mu butunzi mu modoka afise ariko ikiri muri wewe kirakomeye gusumba bya bindi byose ko bararaba hari igihe bashobora kuraba bivanye n'uburyo wimereye hari abantu Imana yaremye batwenga utwenzi usevuga ngo urisutwe hari abantu Imana yaremye bahoze uhoze ufite inzigo hari abantu Imana yaremye mu kwambara bakunda kwambara neza wambaye neza urishima uri umukobwa wambaye neza urishima hari igiterume kiri bizarre ntakunda je nguri indaya bafatiye ku nyambaro sibyo kiriya kintu rero baracibesha ariko rero umukozi w'Imana ntaguciriyemwo
wibuke ko Bibiliya nayo nyene hari ahandi hantu ivuga ngo muzobamenyera ku byo bama Navyo kandi ndikunda. ivyamwa umuntu yama bibonekera inyuma kuri wa muntu w'inyuma. sawa mbega ndakubaza ntushobora kuba wambaye neza cyangwa ibi vyamwa ukagenda witonze buke buke utuje utavuga amagambo menshi ariko uri umuntu mubi ugakora amarorerwa Imana yakuraba ikihangana gusa ugasanga uri igisuma ugasanga uri umusambanyi bazi kuri mukozi w'Imana akomeye oya Jesse nahagaze ku nyambaro cyane mugabo nakantu umuntu aba ari karacishamwo yerekana ko kumbure tutohava tuguma twishigikira cyane ngo n'inyuma umuntu afite uko yitwaye ngo nukubera ko yibaza ko wa muntu w'indani atunganye ameze neza ariko ndiko ndakubwira iki kintu iyo rero watoranije uyu muntu w'indani rero agenda arakwigisha sibyo ntabwo bimarira rimwe cyangwa bitanguriye rimwe hari ingazi n'amafazi ugenda uracako bivuze ngo hariho ibyo Imana igendera kubwira ati oya iki sindagishaka ukagira wowe ugiriwe amahirwe n'ikindi kintu wewe ijambo rishobora kukubwira cyangwa bivanye n'ubwo wewe wigenza nawe iki kintu ndagomba kukireka nubwo nambara nabi ndumva ngomba kwikwiza ibi bintu nivyo bizoza bituma babona naka nyimba bahora bambona mu ideshire uyu munsi bagaca bambona jewe nambaye nkuku nawe warambaye ideshire by the way kica kiba ari gitangaza nk'ubu nka Rafa je nahuriye n'umuntu tuvuye kuri eglise sinanzi ko duhura vraiment cyo gituma Imana ivuga ngo bijya batugati bazotubonera kuvyo twaba noneho abona uburyo nari nambaye hari dimanche hari abantu ndabaramutsa turarenga turi kumwe n'abandi badukorana havuga ati Imana yanje ati pasite hase gama nguri pasiteri rero ngo busigaye wambara uko ibaze yarasarishije yameruka nambara ideshire yaguheruka ucambara ideshire acambona nambaye ikanzu byaramutangaje cyane ni kuvuga uyu muntu mu gihe hari ivyo yambona ko kera hari inyambaro yambona ko uyu munsi bikamutangaza kubona ngaha mu muji ushobora kubona wanambara umva ko ari igitambara ati jaja yarahindutse ego mu gutura igitambara mu mutwe bivana nuko wahamagawe bivana na wewe uko Imana yagutoranije hariho ivyida gushakako none Imana nikeneye kubona umutwe wawe abivuze ko nkubo nta wundi muntu akubona mu mutwe bivuze ko je nkubu nk'umushinga ntahe wawe wenyine je bivuze nkubu sishaka kuza hajya mu banambaye umutwe wonyine Imana yarabikubujije yarabimbujije none kuco umenga hariho ibintu ari ibyaha kuri bamwe kubandi atari ibyaha urumva ni cakindi ngo ntitwahamagawe kumwe twahamagawe kumwe nubona abakozi b'Imana naranagize n'ingihe cyo gufata umwanya wo gusenga maze guhabwa izina nagize ubwoba muri jewe ngira ubwoba jewe nzo kuvuga ko nzohaguruka gute mvuge iri zina profete nzovuga gute uko profete si izina gusa ariko nibikogwa sibyo profete n'umuntu Imana iba yaragutoranije donc uburi umwambasaderi wayo cyangwa ambassadrice wayo mu yandi majambo numva umenga rirateye ubwoba uko udashobora kugenda uko abantu bose boshaka ariko uragerageza ukagenda uko Imana igomba yo akaba ari gukoresha kandi akaba ari yutuma ukora ivyigomba mu yandi majambo jewe nkumva iryo zina ubwanje nagize ubwoba nari ndarimaranye igihe icyo gihe haba gusigwa amavuta ko abandi bakozi b'Imana twakorana aho hantu ariko nari ndabirimwo numva umenga ni nk'ibintu bisanzwe ariko jewe kenshi niryamira nkabona inzozi wibuke neza ko na Yosefu yagira inzozi hari abana bavukana bari beza kumusumbya igihe avuga ya nkuru ngo y'umuganda ngo yabonye ngo umwe ngo unamira mengi yindi bari bazi ko bidashoboka ariko urabona ivyabaye niyo mpamvu ibiri muri twebwe biba bikomeye gusumba ibi abantu babona umuntu bakamubona muri kumwe n'umuntu ariko agaca abona umenga wewe hugura umunyabyaha bya danje ariko Imana ikwemera nubwo uri umunyantege nkirakwemera hamizozi kureyo kivuga ati nkorera so ubu urabyinjiyemo rero urugendo ruratangura urugendo ruratangura rwo kumenya ko ndi profete maze kubimenya byarangoye kugira ngo ushobore guhaguruka noneho nagize amatsiko ubwe n'ibyabaye nagize amatsiko yo kumenya
mbega ni gute niba Imana inyise profete je komeza uku ndiyambara ipantaro bisanzwe nifitiye dread ku mutwe wanje wari ufise dread ico gihe narifise dread usanga nambaye mfise dread nikepe imeze ku yarigeze kuba umustar akaze ariko uyu munsi utuziki ntiwatugiyemwo abantu bameze nk'uko uvuze usanga baja gutamba utuziki nakunda umuziki cyane wate weekend igeze weekend igeze haba hageze ko agomba hashi guturira wowe wishi munezero wanje numva umenga kuja mu muziki no munezero wanje kandi namba basijewe nakunda kuba ndi jenyene nakunda kuba ndi jenyene basije nta bintu by'ibikundi cyangwa mu gitugwitugwi nakunje kujamo ico gihe rero Antreta kuko burya kenshi bavuga bati iyo umuntu arinze ahinduka cyane cyane agatera intambwe ko umukozi w'Imana hari amateka yakahise aba yaragendeyemo atari meza nk'umfatiye kuri ako kantu ariko aravuga byanka byakunda biboneka yuko ubuto bwawe bwari bwiza kabisa none munsi uri umuntu aravye avuga ati she's a beautiful woman. Ndashima Imana uno munsi sico nirata ariko mu misi ahera naravyira. Ariko reka tuvuge muri kahise nk'umuntu rero w'inkumi nagiye kera cyane ukiri nk'inkumi mwiza aca ahantu abagabo bagahindukira abasore ubwo ico gihe niho baragikomerekeyemo ikaba n'intandaro yo guhitamwo kuja gukizwa. Ego. Bon, donc kubera ukuntu tutaba turamenya Imana ngo tumenye abo turibo usanga hari uko wigenza canke abantu ugendana nabo ugasanga bagusizemo image mbi kandi iyi image atari wowe washaka kuba uriwe ngombwa ko rero ugomba gutandukana nabo kugira ngo ushobore kugira ishusho ryiza ishusho rero iyo ugendana n'umuntu atameze neza bose bakubona muri ya shusho. Par exemple iyo ugendana n'umusambanyi abantu bamuzi nabo bakubona ko ari we iyo ugendana n'imborerwa bazi ko ari imborerwa nawe uri imborerwa iyo ugendana n'umuntu w'umugwanyi bakubona ati ngwaho iyo ugendana n'umubeshi ngwaho ibi rero bisigura ko atari byo wigeze ubamwe ahubwo wagendanye n'ababibamo nagendanye n'abantu bagenda babibamo sikuvuga ko ariyo kamere n'abafisi biba ngombwa ko mfata igihe canje cyo kuba jenyene ari naho maze gufata igihe canje cyo kuba jenyene ndiyiga ko niga ku bakozi b'Imana mbonesha amaso yabo sanga ahubwo Imana hari banga yaduhishije nkaho hano narindi maze kwitwa profete bariko bategura gusiga amavuta abakozi b'Imana ariko jewe barankuramwo urumva ko ntari ndabikwiriye uravyumva ariko muri jewe ncangira amatsiko yo kubaza Imana ndashaka kunyereka ubundi we ese mwaba bantu bose je nije nabade munyabyaha jenyene ico gihe wari ukigendera mu ivyo byaha buke initwa ko nkijijwe ariko ndi umukozi w'Imana hari abakozi b'Imana witwa kukijijwe n'abantu Stefase ntibakurenganije umva ntiyari bwagera ari bwagera ko watikwa muri iryo bantu urumva abagihe hari abatigwa none hari abantu bagira inshuti zabo bakabatira ariko Imana itabati bagakoresha ikijama yes hari ikijama nye mu by'Imana rero ikijama numva cyo kwica ibintu byinshi wewe birashoboka ko ubrifinga cyane mu itorero ufite amafaranga uritanga menshi mu bikorwa byose urabikora neza cyangwa uzinanye na pasteur inshuti yiwe agaca kugira pasteur sike amavuta y'upasteur none se niba hari umuntu mu itorero ashobora kwitika kuriha amatara amazi ibyo ari kugatu pasteur yodeka kumusiga amavuta uriya dadi ntigikunda birumvikana cyane reka tumere nk'abasimba ndashaka kutuganira ahantu umaze gutera intambwe kugeza igihe ubaye hajya profete mu Kirundi no muvugishwa kugeza igihe ubaye umuvugishwa yemewe nawe ukaritinyuka mbere novuga utangiye kuba mpuzamakungu kuko nimba no musi ufata ingendo ukaja hanze y'igihugu byumvikana ko ari ibintu wamaze kubamwe neza uno munsi abakozi b'Imana ni benshi amashengero ni menshi ariko icitwa icaha kirushiriza kwiyongera mw'isi wanarije babakozi b'Imana bagenzawe twohava twita nk'abungere baragiye intama ubwo ntiboba harimo gusamara kudasanzwe canke benshi zikaba ari ngwiza murongo ariyo mpamvu za ntama baragiye kurushiriza kumera neza ahubwo zonone kara
ubwo ubwishi bw'abakozi b'Imana turiko turabona bwoba bumariye ikisi uno munsi ndashaka uduhe analyse zifadika ku bakozi b'Imana bagenzi bawe nubwo wewe utokwivugako umaze kugera muri iryo banga wasanze bameze gute urakoze cyane kumaza icyo kibazo nanjye hari igihe nacibazijeho cyane gushikaho ndasenga ariko Imana irambwira ngo hari ibyije gukuraho jewe urumva ukuntu byari bimeze urumva ko hariho abungere hariho n'intama mbese hariho n'impene sibyo ubundi umwungere ashobora kuba aragiye inka intama impene ariko hariho mu ntama harimo izavuye intama ziba impene haje intama yacika impene ni mu buryo bw'inkwamo maybe zikisanya okay uko intama burya igenda guca intama iratekereje sibyo ushaka kubura umwungere uri kurayiragira ukayija imbere cyangwa ukayikurikira mugabo izi impene zirona zirava mu ntama zikaja kona niyo mpamvu uyu munsi miki gikorwa dufise twe turi imbere hari abaturongoye hari intama ziri turagiye uyu munsi iki gikorwa kiragoye ni uko twatoranijwe rero cyangwa imihamagagwa turagomba kuba twaratoranijwe by'ukuri mbega nyibura umwungere woba waratoranijwe kuragira izi ntama neza kuko izi ntama urashobora kuzirikira mu canya zikaza ugasanga bazisize n'ahantu zitarisha neza cyangwa ukazirekurira mu mirima y'abantu zikona mu mirima y'abandi zikaza kona kandi ari wo bategerezwa kuza kuzikurayo ubu rero ababungere bamwe uno munsi novuga ko ari nko guheza ibwirizwa ko nobivuga ni ukuvuga urabona yuko mu bungere bagenzi bawe harimo agahazi ni nk'igiki utemeranya nabo bamwe ikintu nemeranya nabo ni iki kintu c'uko kuko jewe uno munsi niba narigeze kuba ndi musambanyi Imana ikangirira ubuntu nkabivamo numva umenga twese twobivamo sintahura umukozi w'Imana uno munsi uyu munsi yitwa ko ari umukozi w'Imana yitwa ko yahamagawe yitwa ko ahagarara imbere y'itorero ry'Imana acitwa izina ry'umusambanyi kuko ibi bintu usanga izi ntama ababungere kuko babikorana entre bo barabikora hajya amakozi y'Imana barimo bagikora ayo mahano barayimo cyane gose kandi ngo bakabikorana na za ntama baragiye niyo mpamvu izi ntama hakuzije imbere bazije inyuma cyangwa hagati kuko izo bavuna bazigenda inyuma ahubwo zogenda imbere inyuma zabo bakaraba zikabarabira bakurikira none uyu munsi nyimba ukiri umukozi w'Imana ukigenda guhana mape n'umuririmbyi wawe cyangwa n'undi mukozi w'Imana mugenzi wawe wombwira gute ingene zohagara imbere y'itore ngo cyaha n'ikibi kumbure ko bahana akamape kugira bahorere mu cyumba c'amasengesho amusengere ibaze kije kingene kibabaje Imana iraraba ikihangana ariko nagomba ndakubwire yuko uyu munsi jewe numva ku bwanje kugira ngo Imana inezerwe n'abantu bayo kuko mu gihe cya Sodomu na Gomora Imana yararakaye none uriya Nowa yabaze ubwato kugira ngo baze bikikemo imvura igirirwe hagomba habe ibintu biteye ubwoba ni muze bamwe bakamuvuga ati ese we yagitama uri kurakora iki mu bwato mbese ntibavyumva ariko urabona ko Imana yahavuye irakara kuko Imana yo ubwayo ni munyembabazi Imana ni imbabazi Imana iradukunda niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo yanka icyaha ariko ntiyanka umunyabyaha uragomba wisubiyemo gusa ukavuga ati je winakoze ndagomba guhinduka ndagomba kubivamo niba wari umusambanyi ukavuga ati kabisa cyaho bamvugiye ngomba kubihera sibyo niba wari imboregwa niba wari umubeshi hari abantu barementaniriza abandi ukagomba kubivamo hama ubimaze kugira ugacukomeza abandi kuko kuri umwungere ugomba gukomeza izi ntama zawe niba intama hari intama iri kiragenda nabi uramuhamagara uvuga ati icyaha ni kibi ijambo ry'Imana n'ubuzima ubundi ijambo ry'Imana Bibiliya ni ijambo ni prophétique ku buzima bw'umuntu ntibisigura ko barinda kuza kugukorako ariko yumvise ijambo
ntirashobora kugukiza ijambo rikagukiza bakubwiye ati haranditse ngo ntugasambane menya ko gusambana ari icyaha uvuze akantu ko gukora ko nibuka bino bindi bintu byateye usanga abantu basengera abantu bakora ko bamwe bidudagura hasi hari ibintu byaje ngo byo kuvuga mu ndimi nawe no matitiro usanga abantu bamwe bitwa ba dadi n'ayandi kirenga iyo ubihuje ubu bibona gute gukoraho Yesu yaravuze ngo mbahaye ububasha abo muzokoza ko ibiganza bazokira ariko ni condition mbega wewe uyu munsi ko Imana yaguhaye ububasha cyangwa ububasha ndi kubona ububasha ko Yesu yaduhaye byose ariko banze guhagarara neza ubanze guhagarara neza raba neza ko ibyo uri kurakora niba uri kurasengera abantu bagwaye raba ko wifitiye confidence raba ko ufitaniye ubusabane bwiza n'Imana ukure kurabikora kuco Imana yaguhamagariye kuko hariho n'aba bakora abantu bagatemba basi benshi bavuga ngo ni imyuka mibi bakoresha ariko ntabwo ari bose natwe harabo dusengera utaranamukoraho ukabona araguye hasi ariko nagomba ndakubwire ngo ibi bintu byuko bavuga ngo iyi ni miracle kubera ko jeje umuntu ikiganza cyo bagakira none si miracles iyi miracle igitangaza suko mukojejeho ikiganza hari n'ubundi akibarabisha mukabona abantu nka 40 barahunga kaye kusasa jemba numva mengana ibitangaza igitangaza sico wimba uri umwungere mwiza miracle nuko umuntu yaje mu itorero ryawe yaje aho uri kurakorera ubutumwa bw'Imana ukije mbivuga ngo ugende uvuga ubutumwa ngo abantu bose bacika bigishwa banje sibyo none miracle nuko usengera umuntu ukamubwira ijambo niba yinjiye ari umusambanye akumva yihanye akabivamo ivyo uzobukoze ni miracle mu ijuru none abapfuye anabazura abapfuye bakabazura ariko siyo miracle nuko wabyaje ubutumwa bwiza umuntu ukamubwira ijambo icyaha niba wari umusambanyi je nari umusambanyi narabivuyemwo narameze neza narakijijwe nawe rabo bivemwo iyo niyo miracle ni Imana yishimira ni Imana izokubaza ntizokubaza kuvugishwa izokubaza ico byo kuvugishwa n'ubuntu Imana iba yaraguhaye ikabiguha ukabibona ukabivuga hama bigaca izikabisomoza twatujeje guhanura ariko tujeje gusohora urahanura hamije byigishije bisohora mwavuze akantu ko si tubajya ba dadi ariho benshi babakora ko bakagwa ibitangaza bigakora ariko suko bose baba bafise ubusabane n'Imana none gute twege intama twomenya abajya abantu bafise ubusabane bw'Imana kugira ngo tuze gukorwa ko n'abajya abantu bafise bakorana n'Imana dukuwe ko nabanyabo iki kintu cyuko hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo riri muri Matayo ritubwira ngo mbahaye ububasha ngo muzosenda abadayimoni ngo bahunge sivyo ngo ariko ntimuze mwirate ko abadayimoni babumvira ngo ariko mwirate ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cyo mu ijuru siko wowe uwo mudadi wawe hariho abafata nk'Imana yabo ni papa ni ashobora kuba yakuvyaje ubutumwa niba ari dadi ukabona wewe muri wewe ni dadi yakuvyaje ubutumwa nta kibazo aragusengera araguhanura akaguha impanuro ahubwo ati cyaha ni kibi uyo ni umuvyeyi mwiza ariko uyu munsi niba uyu muntu ari muri bamwe bakubita hasi intama ari muri bamwe bahonyora intama bazija hagati yusiwe kuko ngo muzabonera ku byo bama sibyo kuko Imana ihamagara izi ntumwa zayo kuvuga ubutumwa hirya no hino hari abantu bari bagwaye ariko burya Imana ifise umuntu izocishamo kugira ngo wigitangaza cawe kikubeho impamvu abantu benshi basenga uno munsi none ntibama basenga canke bajya basengera ntibongera kugwara niyo mpamvu ubona amatorero menshi umuntu azinduka muri matinare every day every time no gukora ibikorwa ntakora nta kintu kimakora ariko bya bindi biracari bya bindi harava mu byaha mbese niba ari umukene aracari umukene ariko aba bantu aho kubabwira ati hebicaha hamuhaguruke ukore Imana yaduhaye ubwenge ngo dukore mu ugasanga uyu munsi
hariho n'abamama bamwe n'amarasiyo bayaheba bagaca bashira ibigira 10 ba dadi ego ugasanga yiri ubusa wewe mugani yashiriye dadi iki kintu kirateye ubwoba ese Imana burya Imana woyihiki ego haranditse ngo mutange ibigira 10 mu byo mwarose Imana yakugira umuntu kabironka n'amahoro menshi cyane ariko ibintu byo abantu usanga bari mu matorero ngo zana ibigira 10 n'amashikanwa atacu bari n'inyungu zabo ugasanga abantu bitwa ngo ni ba dadi bafise amamodoka meza bafise amamodoka meza aya mamodoka bafise amatorero meza ariko izi ntama hariho n'uwuza we arashonje yarayadafunguye ariko uyu muntu akavuga ni muzani amashikanwa kugira ngo mbasengere ndayafukame ko ndayasengere kugira ngo Imana ibagirire neza sibyo uyu muntu nta kintu na kimwe afise mbese yanaje adafunguye ariko aho kumusengera ngo ahebe ibyaha hari n'uwaraye kwiba aho kumusengera ngo ahebe ibyaha ababwira ngo nimubanze muzana amashikanwa ngaha ngo ndabasengere kuko batanze ishikanwa ese ko bariko barazivuna koko barazikamisha bizogenda gute ahubwo yiba uri profeti Imana yahezagiye umuntu ashonje musengere mugaburire mu ico kurya ni bangahe wambitse uno munsi ni bangahe bari mu ibarabara waguriye impuzu mayibobo ziri mu ibarabara n'abafakazi bangahe batagira impuzu pasteri wahaye ngo bafungure wagaburiye n'abana bangahe babuze kwiga bari bakeneye kwiga bari hishuri ico ni Imana izotubaza ha mubigisha ijambo ubabwire gusambana n'icyaha ko ijambo ry'Imana n'ubuzima ibisigaye n'ivyo Imana izotubaza mugabe ibi bintu byo kwambara amakoti bamwe bariko baragira nka ba generale ugasanga bamwe bari ku modoka pa yinjiye ugasanga umengo ni alerte president arashitse ibaze vraiment iki kintu na president yubaha Imana ntabwo ngo wemera yuko umukozi w'Imana ari umuntu w'umunyacubahiro ya nuba ijambo ry'Imana nukuri Imana yaduhaye icubahiro ko yatwizigiye mbega kuki tutokwizera tugirira icyizere Imana ukubera dutoranije nkawe nk'ubu wategeza kufise nk'ikiboga cy'ikibodyguard kigukurikirana aho giye hose kugira ntagire n'umuntu agukora kuko yiboneye icyo kintu ndacanka cyane gose yego icyo gituma yacatana umwana muherekeje icyo gituma tabamerekeje ndahoza hose ndajenye namba ngiye hanze y'igihugu mfata passport yanjye nkagenda kuri immigration ngenda jenye kandi naho ubugiye yego ntibaguherekeza oya nta umuherekeza oya kiretse ari uguherekeje mu bundi buryo mgatari ugucungiye umutekano nta n'umuherekeza rero ngenda jenyene na Bibiliya yanje niba mfashe igihe ari urugendo ngiyemo mfata igihe cyo gusenga ni ngingo wifatiye canke ni navy'Imana yarabikuye hamwe n'ingingo nifatiye nabonye ko ngomba kuba nokora uko urava mu rugo nta numwe aguherekeza aho mpamagara uretse aho Imana ishaka kuntuma barampamagara nkagenda ariko ntawe umbwira ngo mperekeze ntawe umperekeza kandi nta nubwo mbashaka ko banamenye oya nshima Imana ko iyo ibishatse irabikora ibigomba kandi mba nzi ko iyo yampamagaye ni rya jambo twavuga ngo yaranshigikiye niyo mpamvu iyo wifitiye confidence n'Imana uyigirira icyizere kuko nayo yakugiriye icyizere none aba bodyguard nabiki Yona prophet ubara umunezero rero baramunezero kubana namwe ariko je nagukunze cyane n'impanuro uri kuratanga unyemerere tutse tuguhamagare ubundi munsi namahoro cyane ariko ikintu nari ngombe mvuge niki ku kintu guhagarara mu muhamagaro wawe guhagarara mu muhamagaro wawe ugomba ubihagarare mu neza korera Imana vy'ukuri uko Imana igomba niyo mpamvu igihugu kugira ngo gitere imbere abakozi b'Imana tugomba kuba dusengera igihugu tukabikora neza mu kuri no mu mwuka tutarondera inyungu hari abantu igihugu giyagende neza ijambo ry'Imana ngo igihugu ni cyaba amahoro natwe tuzaba amahoro igihugu yakibaye amahoro nuko hari abakozi b'Imana bahagurutse bagakorera Imana vy'ukuri kandi mu bakozi b'Imana ntibasebanye b'ibintu bagenda bakora byo gusebanya ariko navuze ngo twese hanumwe nakuyemo naje ndimo twisubireko tubikore neza dukora icyo Imana duhamagariye ni naho igihugu cacu cyangwa isi yose
bizogenda neza ugasanga Imana iratwizeye igihugu cyacu kirimo amahoro n'abarongozi bariko babikora neza kuko iyo mubikoze nabi n'abarongozi ntibabikora neza kuko baracanganya ikigo ariko kugira ngo bigende neza nuko tubihagararamo neza natwe ubwacu haba mu matorero tugahagarara neza mu matorero. Bon, diko jemba numva umengo umuntu nk'uyu iyo tumurose hariho ikibazo kimwe canke bibiri no mubaza kinyerekeye ahanini cyane cyane jewe peut-être ngira n'abagenzi banje babigeme. Rasirako. Ego, kwambara ipantaro ni icaha canke ibidugira ugasanga turisiga ku munwa turagize ingohe ni icaha. Urakoze cyane ku bintu byo ku mwingohe. Ego. Ku mingohe ni icaha kuko gusa sinibuka neza ahantu nakibonye nanje nahora ndabigira byo ku mingohe nanje nahora ndabigira ariko namusije navyo ngira singohe nabonye ahantu ijambo riri muri Yeremiya gusa sinibuka neza verse ribirimo haravuga neza ko umuntu amwe ingohe hari ibintu bizomutabagura cyo kintu nakibonye kandi nzorirondera nzohita ndariguha agapantaro nta kibazo ipantaro nayo biravana none ushobora kuba uri kuri terre ukambara ipantaro hari ahantu ushobora kuba uri ku kazi ukambara ipantaro gasaga nahantu ugenda urugendo rurerure bisavye ipantaro sinovuga cyane ngo ni icaha ko nanje ndayambara sinoza kubesha gusa ndayambara bivanye n'akazimba ndimo ndayambara ariko biravana ipantaro wambaye uburyo uraba uko yambaye uko imeze sibyo niba no munsi wambaye ipantaro yerekana imbere urumva ni icaha ubisabwa ko twambara za zindi zitadufata cyangwa wababona yambaye mugabo ukambara ishati ndende ifuka ku isusu kugira ngo numara kuba uri kuragenda ntihagire ba bantu ega hari abantu batagira kwihanga ntidusamaza abantu ntihagire utirimutsa birasaba wiyambara iyo pantaro yambare nta kibazo bivanye n'akazi urimo ariko urabe wewe ni wewe urabe uburyo yambayemo hanini nuko hari nabo n'igihe Imana itabishaka kuko uko Imana yaduhamagaye ushobora kuyireka Imana ishobora kuyikubuza nkuko yambujije dread narasinziriye mfise dread nkuko kwawe ariko Imana irayinkura irambwira ngo ibisinda bishaka urindeye kubikubuza Prophet reka tugushimire nta kibazo baza bariza baho reka tugushimire akanyoga kari karatujana reka tugushimira cyane warumugisha kubana nawe nizera ko benshi baba baharonse inyigisho ariko kandi ubu bwavuba Eve tuze tumugarukana cyane gose tuzomutuma ko agaruke adukubita inkoni y'ijambo ry'Imana nukuri ijambo ry'Imana n'ubuzima kandi tugomba kumenya ko ic'Imana yaduhamagariye tugomba kugikora ni kuvuga kandi hagati y'ivyo ko umunsi nayifise guhagarara ku muhamagaro w'umuntu buri muntu wese ko ni umukozi w'Imana wese yava kagera nahagarare mu kuri kandi ukuri bari kunyegeza ntibakuvuge kubera ko hari ivyo barimwo banse kubiheba Imana irahagurutse iraje kubakubita inkoni pe vuba niba tarakubita yenda kubakubita ahubwo nibikebuke mukozi w'Imana ahuri bikore neza kuko igihe kirageze Imana yaje kubaza buri muntu wese igihe yamuhaye ingene ari karagikoresha izi ntama ingene kuraziragira hagiye kuba urubanza hagati yawe n'intama nutabikora neza areke gukamisha uragira intama neza niba Imana yakugiriye ubuntu ukaronka gira icyo ukoze nicyo Imana izokubaza ibisigaye izokubaza mbega ni bande babwirije ni bande bavuye mu byaha kubera wewe ibi ni Imana izotubaza niba bishoboka ugasanga hariho nk'abandi bakobwa uyu munsi bari kwigenza nabi ko turazinanya abantu bose bataravyiga ikiganiro ugasanga hari abakobwa uno munsi bari gukora ibintu babriefing bibi baca mu bintu bibi uyu munsi nta n'inkundo zigihari ugasanga bariko bakunda ibintu gusumba abantu ariko nagenda kubwire ngo ushaka yohagarikiraho nyene stop kuko Imana iraje rero Imana ibahumugisha iguhumugisha nawe wakoze cyane nizere ko ejo canke hirya yejo tuzobatumako mukongera mukatwitaba nukuri murakoze ndahari kandi Imana izodutuma gukora tuzogikora sawa rero mwese Imana ibagirire neza amen This is
Flesh TV, we shine to progress.